mu ntumbero yo kwidondorana n'abenegihugu agiye kubera indongozi kuva muri uwo mwaka gushika mu mwaka wa 2030 no kurabira hamwe ibikorwa byotuma komine Muramvya itera imbere. Musitanteri wa komine ya Muramvya yaratunganije ingendo muri zone ya Muramvya hamwe na zone ya Bugarama. Aha Kumbizi TV yashinye kugaruka ku byiyumviro nyamukuru byashikirijwe iyo ndongozi muri zone ya Bugarama. yagutse banyakubawa cegera ca Musitanteri nyakubawa chef de zone wacu n'abandi bubahwa bose n'abandi ntoshobora kumenya amazina. Murakoze ko mumpaye ijambo. Jewe ivyo mvuga vyerekeye ivy'urudandazwa. Urudandazwa rero ni urudandazwa rw'inzoga n'urudandazwa rw'isukari. Urudandazwa rw'inzoga nyakubahwa Musitanteri, twebwe dufise umuntu aduha inzoga yitwa muri Mega Bukeye, tugira n'Imana ubu Bukeye iri muri komine ya Muramvya. Twahora twama tubishikiriza ariko bitari mw'ikomine imwe. Rero ingorane mfise, hariho umuntu aduha inzoga yitwa ikintu Karibera. Uyo muntu ntituzi yuko azironkera abandi bazironkera, kuko abandi inzoga mu yandi mamega hariho Felix wahariya mu Gweza haji Muramvya bahita ko Nyarutendo z'izindi inzoga abandi arazibashira wewe. Twebwe natwe ni jewe Nsavimana Tito n'uwitwa Bigirimana Leonard. Davidi akura Muramvya kubona avuze Felix arazimuzaniye, atazimuzaniye akamurihira transport. Twebwe natwe transport kuzizana ni ingorane cyane. Rero banyakubawa Maramba bari n'abangiriye ko ariko baravuga. Rero banyakubawa twebwe rero biradutangaza. Uwo Felix atazizanye aramuhamara yo kuzizana. Tukayoberwa rero ingene dushaka kubidandaza. Rimura twaduha ikazi amajana 8. Izo kazi amajana 8 agacakuramwo ikazi ya no kuvuga ikazi ya 30%. Uwo mufasoni nyakubawa n'amagara bivuga yumva arabize nta mutayi bwazo n'abandi benshi barabize nabura amatari mushasha nari ngo barigite. Rero no kuvuga ikazi ya 100 baba duhaye 30. No kuvuga ikazi ya amajana 4 baduha ikazi 120. Izo kazi 120 agaca za zindi zose amajana 280 zisigaye muri umva ko zibara amajana, tugaca tuziha abazidandaza tukamuha amahera yose akwiye nta nyungu tukura. Ikazi y'amajana 200 ikazi ya 120 nazo zunguka twaraharuwe ibihumbi amajana 280. Natwe imodoka tugaca twira ibihumbi amajana 4. None banyakuba ubwo rudandazwa turubandanya gute, twobigenza dute? Twararavye nyene twobireka tutabihubajije abatukurira bovuga ko twagumu. None rero muzotubarize ingene Karibera uwo atwagwa muri komine mutwara yacu yagutse azobaha inyishu, mwongere muduhe inyishu. Murakoze. Tuje gukora jewe nitwa Baranyikwa Joseph imbaga aha muri santere. Nyakubahwa Musitanteri, jewe si ni bikengo ko baduhaye iminota mikeyi
yewe hari ikintu nama nishuzi habaye inama ngaha nyakubahwa shefu dozone yakivuze umuntu ntashobora kugira ubuzima bwiza nk'uko mwavuze ko dutegerezwa kuba abantu bakora batera imbere babanguka bakomeye. Ikintu rero dukeneye ngaha i Bugarama turakeneye amazi nibwo buzima, nico kintu ca mbere kigize umuntu. Ibyo byose bavuze by'ibinyobwa by'ibiki naho bitobaho hari amazi abantu boma, nico kintu ca mbere. Rero mubandanye sinzi ko twishuriza canke mwebwe mwofata ya mbere kugira murabe aho sinzi ko ari ukudutura nuko nimwe muza aho mwumvisha turonka amazi, kuko nico kintu ca mbere gikenewe mu buzima bw'umuntu. Hanyuma icya kabiri nk'uko baduhaye umwanya mutoyi, nagira mbaze mbega muri aya matora twimirije kugira, mbega umuntu ahejeje gutora bizomera nkajya twahejeje umuntu hari akantu bazomushirira ko yuko yatoye kugira ntasubire kuja ku wundi mutumba gutora tugira amahoro. Murakoze. Abava ku mutumba banyakubahwa Sitanteri itegera cawe, abubahwa bose mwagendanye, abanyagihugu nanjye kugira amahoro. Jewe akajambo nagomba mpereko ikijyanye kw'iterambere mwavuze cyane cyane ku kintu kijyanye n'amakori. Icyo ngomba mpereko nagomba muri komine kumwategekanije ibintu by'amakori, ingorane nyinshi zikunda kuba twagomba ko mutubwira. Urabona twebwe komine yacu nziza ya Muramvya ni komine ivamwe ibintu byinshi bishoboka Bujumbura, imwe imboga nyinshi, ibintu byinshi byo kurya muri komine birahari. Mugabo rero ikibazo kihari ko mwahinduye, bavuze ko mwigishije amatoza akora kugira ikomine yacu itere imbere, mukwiye kuduha tarife ku modoka ipakiye ibiti ayibugura, imodoka ipakiye imboga amahera ibugura, kuko ingorane ahantu zizananira ko twe tugomba kwikomere yacu itere imbere turabishaka cyane. Ni ukuvuga ugiye ufise imodoka ugashikira umutoza kori ukabutazi tarife utegerezwa kurihira ivyo bidandaza upakiye akwaka yashaka, ni ukuvuga aciye akubwira akakujya umutima ngo ni 100 ku bintu bari kugura 20,000 cyangwa iturire kizacaduka kubera ntituba tuzi aho turi. Muduha amatarife tumenye ati urazi ibintu biva mu iyi komine yacu byinshi bishoboka Bujumbura, hariho ibiti, hariho imbaho, iki n'imboga n'ibiki. Mutubwire uti isuso y'imboga itegerezwa guhaguruka yuzuye iriha ikori igitazi c'amahera, ikamyo y'ibiti izoriha ikori igitazi c'amahera. Ivyo twebwe tubimenye nk'abadandaza. Niho rero je nibaza ko ibintu bitoca bigenda neza, kuko umuntu ntawe uzoba mutera ubwoba, wewe umuntu azoca akorana n'amategeko. Hama icya kabiri ngo banyakubahwa Sitanteri, twe turafise ingorane ku mutumba mvako wa Kibogoye. Tumaze kwemererwa amatara inshuro nyinshi, kuko Kibogoye umutumba munini ufise agace gato gafise amatara. Ahantu hatari nta matora namwe guhera 2005 kugera ubu 2025 abantu bose bahaciye bagiye batwemerera ikibazo turagikora. Banyakubahwa twe nituza amazi yo kwibarabara turacavuma mu Nyonga, ayo matara ntituyazi. Ico kibazo mu kidufasha tugira amahoro. Sitanteri wacu twitoreye muri komine nziza yacu ya Muramvya, nyakubahwa mu biro bya Sitanteri. Ubaha mwese turi ngaha turanezerewe cyane ko tubonye twabuze Sitanteri w'intwari kandi twemera. Niyo mpamvu mpagurutse ngaha kugira ngo
nanjye nyine icyo nterera ibyo nsaba jewe naragiye muri mwatemwe n'abatoza kori jewe naravuzeyo ndakurayo hariho suruse nyinshi zinzamwo amafaranga yoteza imbere komine ariko ahantu bica bipfira duca turonka abori hejuru baca babibona ibisanzwe bigaca bibura inguvu ariko mu gihe mubishyigikira nk'uko muriko murabivuga nta nkeka turatera imbere ijana ku ijana yambona akazoza mwipfuza ntizirinde gushika muri za mbona za 60 ati buto ntibarabara RNE urifashe ugenda gushika mu bukeye amabarabara yose amaparasera yose yagiye kwibarabara amarotasiyo tanseri yose aratanga ibitansi mugabo wogenda nta muntu umwe afise igitasi ni bake atari bo yigize bivuye gutera yose n'amahera yokugira mikomeye kiretse ibyo bitangaza rero igihe muhaguruka umwanya komine iratera imbere mu gihe n'abatoza kori mwabigejwe nabo muza murabaha na motivasiyo kuko je narakoze twakorera dipurusa kuyo twinjije ninjije umuriyoni mwami 100 rero abatoza kori amaca biyumvira ngamaya ni mike akaza rugabo rumenyetse murabona ko utari umukirizo abigoye yewe nakubesha mutabagoye nekaritwe mwe mwakorera dipurusa mugabo barashikana jena arashikanira kwijana muratoza kori bakoze umuranda uzubaze unazomenyuza je gusa navuye dushwanye na mustanire kumvo yibita hari imodoka yafashe y'imboga jewe ndamwanya ambye ati mizuku hanyuma ashaka kwinjiza mu bintu by'ikosa nanje ndamwereka ndumusoda ati zida gukora ibyo mwantumye mugabo iryo kosa naryo cyangwa ati aho twe twashwana ndabivuyemo niko byagenze amigira kabiri aho nashatse guca kunyiru igira kabiri mugenza nje yavuze icyamatara dukuri icyamatara nibaza yuko twarose intwara twebwe nari murandabura amatara igihe nyakubahwa umukuru w'igihugu igihe hajya yari yaje mu myiyamamazo numvise avuga ati munanezeho nakibogoye yakamatara yose nakimba ati naratanze raporo umutima w'igihugu wose urafise amatara ya nyakuba murabe mutuvugire agakimba inzu 10 nazida uramuhaca igira gatatu hariho ikintu cy'amazi amazi y'umurambya cyanditse kirakorose kivuye hejuru kandi abene igihugu twamukunda twagomba rero tugusabe nyakubahwa musanteri izi nama mutugirishije ntimuzihereze ngaha uno munsi hari icyo dusezeranye erega ibi dusezeranye murazongera mugirisha indi nama mutubwire ati iki mwaragishize mu ngiro iki turaja mu ngiro ni iki kugira ejo hirya y'ejo niwafata ingingo uri kurashira ibintu mu ngiro babandi bafise amafaranga bafise n'ingufu nyinshi bashobora kujana ibintu hejuru ukahagirira ingorane twebwe bene igihugu uzobagira bitubarire burya imigambi y'iterambere izoshija mu ngiro uno munsi nagomba nuca avuga ibi bijanye no gusenga nyakubahwa musanteri ku bijanye no gusenga si bibi kandi ni vyiza ariko kubayo naho ni bibi ubu haradutse amadini menshi hakurenze umwanya ego hinge nyarutse haradutse amadini menshi ugasanga bamwe babagumiza mu mabe bakabigira urudandazo erega n'abene igihugu urazura biyibutsa ko basenga bakibuka gukora dukora dusenga reka nce ndangiriza kuri iki kijanye n'amagara y'abantu uno munsi muri kominote hari ingorane nyinshi mu bijanye no kubura imiti twebwe tuvura turabibona umurwayi aranyitura hajya ndiko ndamuvura nkamubwira ko uwo muti tutawufise akaca ashwana ngo ndamwimye uhari twaragerageje no gutohoza dusanga icyo kibazo nico ku rwego rw'igihugu ndazi ko mugira amanama menshi bigashikira no muri leta icyo kibazo muzokidushikanire abanyabugarama murabizi iyo bataronse umuti kwa muganga tuwene bagira ngo tuwene wari uhari muga twarumvise n'ikibazo cy'igihugu mu kurangiza nagomba ndabamenyeshe yuko ku mutumba wa Busimba twarasabye ivuriro turasaba n'amatara n'insinga zija hejuru murabiraba muri ca gitabo c'imigambi yo ku mwaka ko hari ico tworonka hanyuma kandi ku bijanye n'inyobwa ibusimba utaje ngaho ibugarama kurangura akanyobwa uci muranze canke mu bukeye none burya mu ibusimba murazoturabira yuko atana kamiride poko haja kuko uravye nabi n'indwi zibiri zohera utaronse akayeri ka buraruti murakoze
poste y'Ubugarama. Jewe mfise utubazo dutatu. Akabazo ka mbere nashaka kubaza udufashe turabire abakozi bakorera poste y'ahi Bugarama. Abakozi bakora ngaha aye poste y'Ubugarama ari ibintu bidutangaza cyane, tutazi yuko amaposte yose ari mu gihugu ariko ameze. Poste y'Ubugarama mwariko muravuga ikintu kijanye n'umuvuduko w'iterambere yuko tubwirizwa kubyuka kare. Abakozi ba poste Bugarama nukuri birateye isoni aho bashobora gushikana saa 5 bataratonda. Abene gihugu baje babagana na cyane cyane wiki gihe cyo kuriha amahera ya angre, haba tanga avance cyangwa kugombora. Nukuri birateye isoni iyo bishwe ngo baraje bashitse bashika baryagagura abene gihugu babacurura babahora ngo ntibaze gupanga amafaranga. Tukavuga tuti none umwene gihugu burya arazi amafaranga nyene bayapanga. Ico rero nimba mwoba mubajejwe mwoshobora kudukurikiranira abo bakozi, nukuri ico kibazo n'inkoramutima ku bene gihugu. Mbere haragera igihe benshi iki gihe kirima cyo kugombora angre cyangwa gutanga vase biruka baja ikibazo yacumbise. Kigira kabiri ni itunganwa n'ukuntu nyene iyo angre yabonetse, cyane cyane angre yo mu bwoko bwa ire ni zahabu. Nukuri yibonetse ngaho Bugarama imara umwanya rumara, yibonetse umenga bayitana mu kanwa ababo. Wewe naho umuntu agutelefone uri hafi haci iminota 5 umva ngo iraheze, tukayoberwa ingene vyagenze. Turifuza yuko hobaho komite ijejwe gukurikirana iyo angre iyo yabonetse nkeyi yo boyisabikanya ku rugero rushimishije. Umwe agafuma twari ibiro 5 by'abana. Ikigira gatatu reka mvuge ku kijanye n'ibidandazwa bimwe bimwe ngaha aye mbona ahaye muri quartier Bugarama uriko uraraba usanga hatandukanye n'ahandi, na cyane cyane reka mvuge ikijanye n'abihereza akaboga inyama je ndakwiye kumenya ukuntu bitunganijwe ibiciye. Umubarazi bisangiza igiciye, umuramvya bisangiza igiciye, Ibugarama igiciye, mu Bukeyi igiciye. Ndifuza yuko icumu gifata mu bintu igiciro kikaba kiri. Murakoze. Aya kanya ubwa mbere nagenda bashimire kuri aka kigoro mwagize mugashikira abene gihugu kugira ngo mushobore kwiyumvira ibyo ibibazo bafise. Ikibazo ca mbere nza guhera aho umugenzanje ahereje. Mwavuze ko mugiye gutoza amakori kuri izi nyama babaga zaba inka canke impene. Ibugarama ni centre touristique, no kuvuga twakira abantu benshi. Uno munsi inka canke impene bapfa aho babagiye. Aho waye ngombye kuvuga iki? Ngombye kuvuga ko hariho bavuze icerekanye n'amagara y'abantu. Ejo canke hirya ejo muzikangura muri mu biro usange abantu baragwaye. Aho ngombye gusaba muturonderere abatware ngaha aye Ibugarama muzoba mukoze kugira ngo babashitsi n'uvuye Iburaya avuga ati nza kuruhukira Ibugarama canke twe twihereza imboga z'Ibugarama izi nyama tumenye ko zabagiwe ahantu hagizene hizewe kugira ngo bigende neza. Nshaka kijaniranya nsubire ndabibutse kuva muri 2005 umugambi w'amazi Bugarama wari urimwo 2010 2015 2020 ubu tugeze 2025. Twizere ko bubahwa bavyeyi bacu ko ikibazo c'amazi Ibugarama kizotera intambwe. Ni mu bantu bagiye imbere turaja ku buhanza kurondera isoko ry'amazi turarironka, mugabo twizere ko namwe muzobidufashamwo tukaronka amazi. Amagana kugura ahandi cyakana mahero ba wifiti
gace usanga bagira ngo kuza ku umuntu yabitura yibuze wa mwana akagatera aremba ataje umujyana kuri divuriro ngo akoze yacumvise sawa murakoze reka no dutange inyishu umudandaza Tito yavuze yuko urudandaza rw'inzoga ngo atari hamwe hibanga aba yaruhevye ngo aravyingena akora humba bivaye n'ingene itunganya ryo inzoga zitangwa n'ingene zishika ingene bidatunganije neza ko na cyane cyane biva ku ikibazo ca déplacement kuvuga kuzunguruza iyo ziva. Iki rero nibaza yuko narahamagaye ujyarongoye derege aha muri Muramvya ikibazo usa n'uwakimubwiye aha rero nukurindira bibaye ngombwa yuko hazokorwa inama yabo vyega ibi bijanye n'ibinyobwa kuko harimo utundi tuntu mutavuze tuzi turi mu binyobwa. Aha rero bizosaba neza yuko tuganira inama twaje kondera inkuru muri mwebwe kugira ngo turonke ico tujana dushobora gushikiriza abadandaza b'ibinyobwa. Aha rero nimubwira ikibazo nibaza yuko tuzogira inama aha tubivugiye ngaha vyavamwe bamwe basiga nuko turaba abo vyega kugira ngo babitunganye neza inzoga ishikire umwenegihugu uko yamugenewe. Nibaza yuko nawe mwubaha Tito nawe niyo nama tuzotuma ko tuzobuyirimwo ni ukuvuga abantu bafise amadepo n'iki bafise n'ubwo bubare ariko naco hariho ubundi bubare buri munsi y'igitanda bw'ubujagari tugenda bwo nyene kuvira hasi inzoga zigira ahantu zidandarizwa ahazwi. Ivyo rero nibaza yuko ibizotungwa hano ni komine nshasha ibizotunganywa sibikire biteza kuja ku murongo nuko rero muratenyenya yohejeje izi nama turiko turagisha ku mazone ca namwe tubatumira mu manama arabiye ivy'ibinyobwa eka si ibinyobwa gusa n'amasukari byose birimo. Baranyikwa Joseph agoma yavuze ikibazo amazi amatara aha muri quartier Bugarama yakasi Bugarama gusa aho tushikana amaso hose mu kibazo c'amazi n'amatara kirahari muga rero aha ngaruka hahandi igituma ibi bitaboneka ni kubera iki usanga ata amafaranga ari mu gaca komine mugabo tiko twagira ino bigambe ko amafaranga aboneka muri komine none kizobuza muronka amazi n'amatara niki mwe mvuye kubikora neza uko bitegerejwe hamwe iterambere nibave ko ryongere bagarukira cyo bazogitomoye njarera bose bagiye basaba bavuga ibibazo by'amazi n'amatara ni Muramvya birahari ndabizi ibisagara byose mbere ku mitumba burya muri Muramvya harakenye amazi n'amatara. Ibiro bituragishinga muri PTBA cya gitabo c'imigambi ca komine nibaza yuko hari ukungene bitonze mugaro ngaha cyo tuvugana ukuri hari abantu bace bagomba guca bikwegerako swemeze none kubisanzwe abazi PTBA kubipanze ari ibintu bikorwa ku mwaka ingene biba bipanze wero ukazora utarashikirwa ntuzoce ukomindura wa musitani ngo siwe muri twababwiye ngo raba umuntu azayiterambere iwacu zuko hariho bamwiziye bari mu nama ya manuzo jambo ya komine aho rero mwarabatumye nibo baheze bakavyiga mbere two tutombe tunatombe ubone tunarimo ahantu abayipusitani ahantu bavuyemo asigaye bamwe mwitorera murabazi kandi ahibugama barimwo amazone yose yaraserukiwe bose barimo ni ukuvuga icyo bazoshika ko bumvikanye ko kizokorwa mugabe babiri ku rutonde sakajagari suko none twebwe tuzobabwira ati amahera ariho ni mupanga imigambi bigaca komine aba bica bikorwa yaza yuko prosper abizi yahoramwo ingene biba bipanze twe tuba situation ifranga rirahari iri migambi nta kibuza bitaba mwebwe gusa tubasaba yuko mwitwarika ivyo gutanga ano makori kugira ngo amahera yinjira ari menshi amadukore